Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda muri kumutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanze kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Mwiriwe nshuti bakunzi nikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazo. Abarundi barenga 300 mu bari barahungiye mu kambi y'agategekanyo ya Kavimvira iri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bahungutse. Ukinshimishije nuko mparuye imyaka nari maze ngaho yari imyaka 2 akaba nta kintu na kimwe nari bwigerenge nigezaho ariko ngungira ngo nongere ngaruke mu gihugu cyacu cy'amavuko yego banyakire mu bandi uko babakiriye nico kinezereje cyane. None ndashimye kubona isubiye ngiye bamwe aho ndima hanyuma ndandaze ndabinge n'abana banje bashobora kubaho neza bajya imfungurwa zose. Abo ni bamwe muri abo barundi basubiye mu gihugu cabo c'amavuko kuri no wa gatatu. Abakuru b'ibihugu vy'u Rwanda, Uganda, Angola na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiranye inama yashimikiye ku bibazo bitandukanye vyo mu karere k'ibiyaga bigari birimwo ivy'umutekano. Uburundi bwari bwatumiwe ariko ntibwitavye. Muri make kandi abayobozi bakuru mu gisirikare ca muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishize mu kato inyuma yo kugirana inama n'umwe muri bo yanduye virusi ya corona. Idonido yo makuru yose duce ku masonga harimo n'ayandi avuga ku mugabane wa Afrika ni mukanya isasi. Nongere ndabaha ikaze amakuru tubafitiye hirya nino ku isi turahera ku mugabane wa Afrika aho ubutungane muri Kenya bwegetse icaha ku bantu babiri bagirizwa kuba barafashije mu gitero c'intagondwa z'abayisilamu cagabwe mu kibanza kirimwo amamangazini abantu basumiramwo i Nairobi ku murwa mukuru w'ico gihugu mu 2013. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Ugira gatatu mu bagirizwa yambitswe izera bose uko ari batatu bari bagirijwe ivyaha hisunzwe itegeko ryo kurwanya iterabwoba mu gihugu. Abantu bane mu bakoze igitero cyo mu mwaka wa 2013 barahasize ubuzima. Ivyuko hoba abandi bagize ico gitero boba barashoboye guhunga ntivyigeze vyemezwa. Abo bantu bose uko ari batatu bagirijwe ivyaha n'Abanyasomalia bagirijwe kuba barafashije abagize igitero cyo mu mwaka wa 2013. Abashikiriza amanza barerekanye ko abagirizwa bateguye gukora iterabwoba no gufasha umugwi w'iterabwoba bakoresheje ivyemezo bifatiye ku kuvugana ku telefone hagati y'abagirizwa n'abakoze ico gitero cyo mu mwaka wa 2013 vyabaye amezi make imbere y'uko ico gitero kiba. Urubanza rw'abagirizwa muri ico gitero rwamaze imyaka 7. Ico gitero cegetswe ku mugwi Al-Shabaab caracafuje bikomeye isura y'igihugu ca Kenya. Umugwi Al-Shabaab warabandanije gukora ibitero bikomeye muri Kenya kuva ico gihe. Abayobozi bakuru mu gisirikare ca muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishize mu kato inyuma yo kugirana inama n'umwe muri bo yanduye virusi ya corona. Thomas Kamirindi arakomeza. Nk'uko Pentagon, Minisiteri y'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabyemereye ijwi rya Amerika, aba bayobozi bose hamwe n'abajenerali 10 b'inyenyerenye, umugaba mukuru w'ingabo General Mark Milley, umwungirije General John Hayden, n'abagaba b'ingabo zirwanira mu mazi, ku butaka, mu kirere, mu bicu Space Force, umutwe w'ingabo za leta zigize igihugu National Guard Bureau, umugaba w'ingabo zishinzwe ikoranabuhanga Cyber Command, umugaba wungirije w'ingabo z'abamarines n'umugaba wungirije w'ingabo zirinda imbibi z'igihugu ku nyanja zose Coast Guard Amiral Charles Ray. Uyu Amiral Ray niwe wenyine wagaragaje ibimenyetso bya virusi ya corona. Abandi bose ntabyo bafite. Bishyize mu kato nyuma y'inama bakoreye bose hamwe mu cyumba kimwe mu cyumweru gishize muri Minisiteri y'Ingabo. Umuvugizi mukuru wa Pentagon John Hoffman mu itangazo yashyize ahagaragara avuga yuko bagiye mu kato ku bushake bwabo gusa mu rwego rwo gufata ingamba zo kwitondera icyo ari cyo cyose bazajya bakorera mu ngo zabo. Ishami mpuzamakungu ONU ryateye ivyatsi abakoze igitero ku modoka zayo zari zitwaye imfashanyo z'ibifungurwa muri Sudani yo mu manuko. Inkuru ya mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
ishami ry'ishirahamwe onu ritanga ibifungurwa ku isi pam ritangaza ko rishabujwe cane n'ico gitero cakomerekeje abakozi bayo batatu, ubundi irengero ryiwe rikaba ritazwi. Ico gitero cabaye ku munsi wa mbere igihe imodoka z'ishirahamwe pam zari zitwaye imfashanyo z'ibifungurwa mu bice vya Melut na Malakal mu buraruko bw'igihugu. Izo mfashanyo zari zigenewe gufasha abantu ibihumbi amajana n'amajana bavanywe mu zabo n'imyuzure iherutse kuba mu gihugu. Ishirahamwe pam rimenyesha ko umukozi waryo irengero ryiwe ritazwi ashobora kuba yarapfuye. Nta vyinshi rivuga ku bakoze ico gitero. Umuyobozi w'ishirahamwe PAM muri Sudani yo mu manuko Matthew Hollingworth yasabye abategetsi b'ico gihugu gushira imbere y'intaha bakoze ico gitero kigayitse. Sudani yo mu manuko ni kimwe mu bihugu aho umutekano w'abakozi b'amashirahamwe y'abagira neza bashobora kugeremerwa kurushiriza umuntu abigereranije n'ibindi bice vyo kw'isi. Ishirahamwe ONU ryagabishije ko Sudani yo mu manuko iri mu bihugu biri kurushi bishobora kugeramirwa bikomeye n'inzara. Agashimwe kitiriwe Nobel mu gisata c'ubutabire shimi mu gifaransa kegukanye abafasoni babiri, umufaransakazi n'umunyamerikakazi. Thomas Kamirindi. Umufaransakazi yitwa Emmanuel Charpentier, afite imyaka 51 y'amavuko. Yakoreye ubushakashatsi bwe mu kigo cyo mu Budage cyitwa Max Planck Institute. Naho umunyamerikakazi Jennifer Doudna afite imyaka 56 y'amavuko, yigisha kandi akorera ubushakashatsi muri kaminuza ya California Berkeley muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Komite Nobel yatangaje ko yabahembeye ko bavumbuye uburyo bwo kuvura no guhindura imikorere y'uturemabuzima twitwa gene mu rurimi rw'igifaransa dufite uruhare runini mu murage w'ababyeyi baha abana babo no mu miterere y'umubiri wabo. Ubu buryo bwahinduye byinshi mu buganga, bashobora kubukoresha bagakatira ADN cyangwa se DNA mu cyongereza neza aho bashaka kugira ngo bakosore imikorere ya gene itameze neza no kuvura indwara zidakunze kuboneka. Ikindi kandi ubu buryo ntibuhenda nk'uko Komite Nobel ibisobanura. N'ubwa mbere mu mateka igihembo Nobel mu bya siyansi gihawe itsinda ry'abagore bonyine gusa, nta mugabo urimo. Mu mateka kandi abagore 7 nibo bonyine gusa bamaze guhabwa igihembo Nobel mu butabire. Mbere ya Emmanuel Charpentier na Jennifer Doudna, abandi n'umufaransakazi Marie Curie mu 1911. Uyu Marie Curie wanabonye igihembo Nobel cy'ubugenge physique mu 1903. Umukobwa we Irene Joliot Curie mu 1935. Umwongerezakazi Dorothy Hodgkin mu 1964. Ada Yonat wo mu gihugu cya Israeli mu 2009 n'umunyamerikakazi Frances Arnold mu 2018. Ejo kuwa kane Komite Nobel izatangaza uwahembwe cyangwa abahembwe mu bwanditsi. Ayijya nino ku isi tuyasozerere muri Somalia aho umurwi w'intagondwa wa Al-Shabaab warikuye abaganga 2 b'abanyakuba. Fidel Niyongabo aratubwira ibindi. Abo baganga 2 bari banyururijwe mu gihugu ca Kenya bagirwa imbohe mu kiringo c'umwaka n'igice muri Somalia. Bari bagiye ku kazi mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2019. Bari barungitswe gukorera muri Kenya mu mwaka wa 2018. Barekuwe mu mpera z'indwi irangiye inyuma y'amezi atari make ibiganiro n'abari babagize imbohe. Iyo nkuru itangazwa n'umutegetsi akomeye ajejwe iperereza muri Somalia atashatse ko izina ryiwe rimenyekana kubera atararekuriwe kuvugana n'itangazamakuru. Tabirenga ngaho yamenyesheje. Abajejwe iperereza muri Somalia babisabwe na leta ya Cuba baraganiye ivyerekeye irekurwa ry'abo baganga 2 b'abanyacuba. Ni nyuma y'uko baronse amasanamu ya video aberekana amezi makeyi imbere yaho. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Cuba Bruno Rodriguez yemeje irekurwa ryabo. Yashimiye leta ya Somalia kuba yarafashije muri ico gikorwa. Yatangaje ko yavuganye n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Somalia Ahmed Isse Awad ivyerekeye ikibanza abo baganga 2 b'abanyacuba barimwo uno musi kwa gatatu ivya bitomoye buno nyene. Barakuzi bagenzi bacu kuri aya makuru agezwe hirya nino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ndabibutse ko myumva kuri za FM zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave.
mushobora kandi kuyumva ikibiriraho kuri wezi3 akaburungu radio yacu voa akaburungu com. Adrese ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni voa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere. Tonga nkitangura abakuru b'ibihugu vy'u Rwanda, Uganda, Angola na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiranye inama yashimikiye ku bibazo bitandukanye vyo mu karere k'ibiyaga bigari harimo vy'umutekano. Uburundi bwaratumiwe ariko ntibwitavye. Inkuru tubaza mugenzi wacu Edi Rwema. Ni inama yahamagajwe ku butumire bwa Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo. Itangazo dukesha ibiro bye rivuga ko iyo nama yabaye hifashishijwe uburyo bw'iyakure. Yari iyobowe na Perezida Tshisekedi ubwe aherereye mu mujyi wa Goma uri mu ntara ya Kivu ya ruguru. Yitabiriwe kandi na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, Perezida Yoweri Museveni wa Uganda na Perezida Joao Lourenço wa Angola. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi nabwo bubarizwa mu karere k'ibiyaga bigari ntiyari muri iyo nama. Hashize igihe umubano hagati y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari utameze neza. Uhereye ku Rwanda rushinja Uganda gucumbikira no gufasha imitwe yitwaje intwaro ishaka kuruhungabanyiriza umutekano, u Rwanda rutunga agatoki impuzamashyaka ya P5 irimo Rwanda National Congress iyobowe na Kayumba Nyamwasa, rukemeza ko muri Uganda uwo mutwe wishyira ukizana, ariko Uganda irabihakana. Uburundi nabwo bushinja u Rwanda gucumbikira no gufasha abashatse guhirika ubutegetsi bw'ahoze ayobora icyo gihugu Pierre Nkurunziza mu mwaka w'2015, ariko u Rwanda rugahakana gushyigikira uwo ari we wese uteza umutekano muke mu bihugu bituranyi. Hashize iminsi ingabo z'ibihugu byombi zikozanyaho ku mupaka, ariko inzego z'umutekano zikabihosha bitaragera kure. Mu kwezi kwa munani inzego z'ubutasi za gisirikare z'ibihugu byombi zibifashijwemo n'urwego rwa gisirikare ruhuriweho n'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari zagiranye inama igamije gukemura ibibazo by'umutekano ku mupaka bihuriyeho. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri i Goma yavuze ko ku murongo w'ibyigwa muri iyi nama harimo kuganira ku bibazo bya politike, ububanyi n'amahanga, umutekano no gufatanya mu kurwanya ubucuruzi butemewe no gukumira ikwirakwira rya virusi ya corona. Perezida wa Republika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ariko aragendera igisagara ca Goma. Bamwe mu baba muri ico gisagara bamusaba kugarukana umutekano mu burasirazuba bw'igihugu no gushika muri territoire ya Beni ivugwamwo imirwi y'abitwaje ibirwanisho. Claude Ganza Munyamagana araduha inkuru irambuye. Hatukuyecheza siye tunakuyalia, hatukuyecheza siye tunakuyalia jameni, hatukuyecheza siye. Aya ni amajwi y'abatuye mu mujyi wa Goma baririmba bavuga ko batari mu birori byo kwishimisha ahubwo ko bari mu marira kubera abavandimwe bakomeje kwicwa mu bice binyuranye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Barasaba umukuru w'igihugu gushyira imbere ibyo kugarura umutekano mu burasirazuba bw'igihugu kuruta ikindi cyose yakora. Uyu ni umwe mu mpirimbanyi z'impinduka ugaruka ku byo basaba Perezida Tshisekedi uri mu mujyi wa Goma kuva ku wa mbere w'iki cyumweru. Turareba niba perezida arimo gushyira mu bikorwa ibyatwijeje. Turashaka amahoro muri Kongo, yatwijeje ko azagarura amahoro i Beni, ariko turacyabona abantu bapfa ubutitsa i Masisi, i Rucuru. Imitwe yitwaje intwaro iracyanyanyagiye hirya no hino. Hari ubukene mu gihugu kubera umutekano muke. Turimwo kuririra abavandimwe bicwa n'inyeshamba. Yatwijeje ko azashyira imbere abaturage. Nabikore rero nk'uko se yashyiraga imbere abaturage. Nagabanya ingendo zo hanze. Ibindi bihugu si byo akwiye gushyira imbere. Naharanire kudushakira amahoro arambye. Kuri uyu wa kabiri Perezida Felix Tshisekedi yahuye n'amatsinda atandukanye arimo abahagarariye imiryango itari ya leta, abadepite n'abayobozi b'amakomini. Bamwe mu badepite bavuga ko nabo batewe inkeke n'ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kuyogoza ibintu mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bw'igihugu. Bwana Saidi Barikwisha n'umwe muri bo. Le président l'année passée lorsqu'il était à Beni l'avait promis qu'on ne fêtera pas bonne année 2019. Ubwo perezida yari Beni mu mwaka ushize yijeje abaturage ko tutazatangira undi mwaka ikibazo cy'umutekano muke kikihagaragara, ariko dore umwaka urashize abantu bakicwa, abandi bashimutwa, imitungo yabo irasahurwa, abagore bacyasambanywa ku gahato n'ibindi. Abaturage impagarariye bantumye ngo mubwire ntagarukire Goma gusa, ahubwo
kuvuga amanuke aje kureba irimo kubera ibeni, ikibibiwe, imayangose, iloselose, imbawu, imanzalao n'ahandi. Nibo bamukeneye kuruta abandi bose. Ikindi turamusaba kuzamura imibereho y'abasirikare bacu badahwema kwitanga ariko babayeho nabi cyane, abashakira ibikoresho byose bikenewe kugira ngo bashobore guhangana n'inyeshamba zitwikira abantu. Uretse ibibazo by'umutekano muke basaba umukuru w'igihugu gukemura byihuse, banagaruka ku bibazo by'ubukungu. Bavuga ko ubuhahirane hagati y'umujyi wa Goma n'ibindi bice bya Masisi isa nk'iyahagaze kubera ikiraro cy'Isake cyatwawe n'umwuzure. Ku birebana n'imibereho myiza n'ubukungu, dufite ikibazo cy'ikiraro cya Sake cyatwawe n'amazi ku buryo ubuhahirane bwahagaze. Twafushije abantu, ariko n'umuhanda wa kabiri mu ikomeye mu gihugu nawo ntukiri nyabagendwa. Twabigejeje kuri perezida kugira ngo agire icyo abikoraho mu maguru mashya. Ni ingenzi cyane ku mujyi wa Goma n'ibindi bice, kuko nk'ubu hagize umuntu urwara ari mu bice bya Masisi n'ahandi ntiyabona uko agezwe i Goma ngo avurwe. Murumva ko bitoroshye rero. Biteganyijwe ko kuri uyu wa gatatu haba inama y'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Uganda, Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uburundi bwo bukaba butaza kuyitabira. Ni inama iba mu buryo bw'ikoranabuhanga rya video. Iyi nama yari imaze gusubikwa inshuro ebyiri. Mu biganirwaho harimo ingingo y'umutekano mu karere, ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ubuzima n'imibanire y'ibi bihugu birimo ibimaze igihe bidacana waka. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio y'Amerika. Impunzi z'Abarundi 312 zari mu ikambi y'agategekanyo ya Kavimvira iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatahukanywe mu gihugu cabo. Inkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu muri Uvira, Vedaste Ngabo. Izi ni zimwe muri izi mpunzi zavuye mu nkambi ya Kavimvira zerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Zari mu modokari zine z'ibikamyo, izindi ziri mu modokari za Landcruiser. N'ibyishimo byinshi aba Barundi batahukanwe babifashijwemo na ASR na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira. Bavuga yuko bishimiye gusubira mu gihugu kuko bari muri iyi nkambi y'agateganyo ya Kavimvira bari babayeho nabi. Manirakiza Sofoni yavuye muri inkambi ya Kavimvira agiye mu ntara ya Kibitoki. Kinshimishije nuko mparuye imyaka nari maze ngaha yari imyaka 2, akaba nta kintu na kimwe nari bwigerenge nigezaho, ariko ngungira ngo nongere ngaruke mu gihugu cyacu cy'amavuko, yego banyakire mu bandi uko babakiriye, nico kinezereje cyane. Aha twari tubayeho mu buzima bumeze nabi, nk'ubu nari mfunze imyaka 2, muri iyo myaka 2 twaguma kongi imwe y'amanjegeri n'ubutsima bwa bigori, ingwara zikaba nyinshi, ukudiyara ari naho bavuga ngo nikorera kandi atariyo, bivanye n'inzoka yamaze guhimba ingimwe. Ubu rero twumva ikitunezereje cyane nyamukuru nuko dusubiye iwacu, tugiye kuzoronderera iwacu dufatikanyije n'abandi b'Abarundi bene wacu twasize mu gihugu cyacu cy'amavuko. Nsengiyumva Kandidi nawe yavuye muri iyi nkambi yari amazemo imyaka 2 agiye mu ntara ya Ruyigi. Avuga yuko kuba asubiye mu gihugu cy'u Burundi bizamufasha kwiteza imbere ndetse n'umuryango we. Ndashimye kubona isubiye, ngiye bampe aho ndima, hanyuma ndandaze ndabinge n'abana banje bashobora kubaho neza barya imfungurwa zose. Ararimbaye nta kintu nashobora kudandaza, bagira ngo ugomba uje hanze bakaguma gufunganiye mu rupangu, aguma umeze nk'imbohe. Nubwo izi mpunzi zatahukanywe mu gihugu cy'u Burundi, hari izindi ziri mu makambi y'agateganyo ya Sange, Mongemonge ndetse na Kavimvira nazo zifuza gusubizwa mu gihugu cy'u Burundi, kuko muri zo hari zakoze urugendo rw'iminsi 2 n'amaguru ziva mu nkambi y'agateganyo ya Sange zifuje gutahukanwa ariko ntibyazikundira. Ndayishimiye Janvier na Nibigira Esperance ni zimwe muri izo mpunzi. Twaje tuvuye mu Isange dushaka gutaha, bitiranga mu Kavimvira tuko turondera uburyo kugira ngo dushike mu gihugu cyacu cy'amavuko. Naburya twari tumvise ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko araduhamagaza ku bwishi. Tugeze ngaha ikintu kitubabaje ni isaha nuko batwandika mu bambere ko dushobora gutaha, ariko muri uyu mwanya bakaba ariko barakira abantu bariko barinda kuva mu yindi mihana baza bo kubera babaje bafise ibiturire batanga, bakaba aribo bagirente bapasa. Twege dose iwacu icurubiko kandi twe twari imbere y'abandi, ivyo nivyo bikubira tubabaza muri uyu mwanya. Turasaba ko kabisa nukuri hoba abantu bafasha tukaronka ukuntu twebwe tuva ngaha mu Kavimvira, ahubwo ubuzima turimo burakaze, nitugira naho twituma, n'amawese yabo barayatwimye, n'injya zabo barabyitwimye, n'amavuriro yabo nibatuvura,
abana no gutukura wabonye ko batukuye. Ikibazo cyo kwandika baratuhenze ngo baratwanditse dusa dusanga ntibatwanditse ntibatuzanira imashini ngo dukoreko abo banditse dusa dusanga amazina y'iwacu bayanyuranyije nabo bakuye mu mihana batanze amahera nibo baciye bataha twege duciye dusigara haciye hagenda batanze amahera amahera batanze bariyandikishije hari abatanze amahera dushaka ubunyana natwe ko badushira mu ngufu bakadushisha mu mashini natwe tugaca tugenda i Burundi tukaza kwivuza ikibazo cy'amaso nk'ubu jewe simbona. Gusa n'ubwo izi mpunzi ziri gutahukanwa hari izindi nazo zidakozwa gusubira mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'uko zivuga yuko umutekano muke zahunze ukirangwa muri icyo gihugu. Je sinipfuje gutahuka kubera umutekano numva mu Burundi atari mwiza. Umunsi habonetse umutekano nkumva yuko bari mwiza ukwiye nzotahuka. Ico nipfuza nuko bonkura nko ngaha bakashikana nk'umurongo cyangwa mu Rusenge. Aha ku mupaka wa Gatumba izi mpunzi zanyuze ntizigeze zihagarara kuko zakomereje mu gihugu cy'u Burundi, ariko bamwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira bari kuri uyu mupaka wa Gatumba babwiye Ijwi ry'Amerika ko hari uwundi mugwi w'impunzi z'abarundi uzatahukanwa mu gihe cy'icyumweru kimwe. Mwomenye yuko izi mpunzi zitahukanwe mu gihe tariki ya 23 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2020 HCR ifatikanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira bari batahukanye mu gihugu cy'u Burundi izindi mpunzi 287. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe ry'Amerika Uvira mu ntara Kivu y'Epfo. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *120 2 4 991. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turakomeza n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Muri iki gihe amashuri yahagaritswe mu Rwanda, abana bagasabwa kwigira kuri radio na televiziyo. Abavuka mu miryango ifise amikoro make batangaza ko batigeze bagira amahirwe yo kwiga kuko badafise ibikoresho bisabwa. Leta ihumuriza uwo muco w'abanyeshuri ibabwira ko amashuri niyo yatangura inyigisho zose zaciye kuri radio zizosubirwamwo. Ibindi numenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Assumpta Kaboyi. Icyemezo cyo kwigira kuri radio na televiziyo cyafashwe mu kwezi kwa kane uyu mwaka nyuma y'iminsi mike mu Rwanda habonetse umurwayi wa mbere wanduye COVID-19. Nubwo abanyeshuri bakitabiriye bagiye kumara amezi asaga 7 bigira kuri radio na televiziyo, hari abandi cyane cyane abatuye mu cyaro bavuka mu miryango ikennye bemeza ko batarongera guhura n'amasomo kuva mu kwezi kwa gatatu kubera ubushobozi buke bw'imiryango bavuka. Aba ni bamwe mu banyeshuri bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bavuka mu murenge wa Fumbwe mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Kuva amezi yose ashize muhagaritse amasomo ntabwo mbasha kwiga? Mbasha kwiga kuko mu rugo nta radio bafite. Ubona kanyeze ko gusubira mu masomo byibuze ugafata mu makaye yawe ya kera? Mba ndi mu mirimo. Ubasha gukurikira amasomo kuri televiziyo ko bavuga ko abana basigaye bigira kuri televiziyo na radio? Nuko nayo tugira. Numva babivugira kuri radio ariko ntago njya mbikurikirana cyane. Mvoma amazi nkanatwara umuzigo mbonye nyine bamaje abantu. Mba nguruka nkora ibintu byose. Iby'abana bagaragaza nk'imbogamizi babujije kwigira mu rugo bishimangirwa n'ababyeyi babo bemeza ko batabona ubushobozi bwo kugura radio. Kuri televiziyo yo benshi bayibona nk'indoto. Ese bakigira kuri radio gute? Aka ntago nta bushobozi dufite. Oya nabyo numva rwose nzinduka nigendera. Ubuse ntibazamusiga abandi? Baramusiza ahubwo nene se ubwo urumva nyine yabakurikira kandi biga batiga. Ntariga na rimwe. Ese yakwiga gute? Twabonye bitavamo bitakunda ubwo ntariga nyine nuko. Ese nta radio ugira? Ntayo. Ni gutyo ndeba. Umwana wawe kuva iyi gahunda yatangira yari yabasha kwiga? Rwose ntarabibasha, nta bushobozi mfite kubera ubukene, nta televiziyo ngira.
radiyo na radiyo ntayo. Ubukene bumeze nabi. Nawe nuko ntabwo umwana wawe ariga neza? Ntabwo ariga rwose. Nta radiyo mfite, nta telefone ngira, nta shinge, nta rugero. Nkurikizi nibamfasha. Mbese na mituweli twarayibuze. Abarezi nabo bemeza ko imyigire y'abana muri iki gihe igoranye cyane cyane ku batuye icyaro. Mwarimu Dusaba Umuremyi Narcisse utuye mu murenge wa Kazo mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba nibyo asobanura. Ntabwo ari buri wese uba ufite televiziyo cyane bitewe n'ikibazo cy'umuriro kuko hose ntabwo ari ko hagera umuriro w'amashanyarazi. Noneho haba harimo nk'abifite babashije kugura nka za mopisoro cyangwa bibox ariko zifite na televizeri ku ruhande. Icyo gihe rero abana barakurikira pe nta kibazo. Ariko abenshi muri bo wenda reka mvuge nka 80% usanga ari babana bavuka mu miryango ikennye ku buryo kandi uzi ko tekinoloji igenda isimbura indi. Ubungu ibintu byitwa radiyo ntabwo umuntu akigura radiyo cyane. Ukeneye kumva amakuru usanga cyangwa ibiganiro usanga akoresha telefone. Noneho wa mubyeyi nawe kubera ko abadahari ahanini yagiye muri gahunda ze usanga ya telefone ayibitseho udashobora kuyiha umwana. Mwarimu Dusaba Umuremyi avuga ko bizasaba akazi kanini abarimu kugira ngo bahuze ubumenyi bw'abana bakomeje amasomo yabo kuri radiyo na televiziyo n'abandi batigeze bagira amahirwe yo kubona ibyo bikoresho. Ntabwo bagendana pe. Ni ukuvuga ngo umwana wo mu mujyi icyo arusha abandi uretse no kuba afite na nk'iwabo bifite bafite iyo televizeri mu rugo, ahanini baba no mu bipangu ku buryo umutekano wabo uburinzwe cyane, bakaba bari ahantu hafungiranye ugasanga bakunda kureba televiziyo cyane. Ariko bo mu cyaro noneho na wa mwana hari igihe acika agatoroka akisangira abandi ugasanga arashimishwa no kwirwa akina n'abandi aho hirya kwibuga ku muhanda aho ngaho. Ntabwo byoroshye urebye burya akazi kenshi gakozwe neza gakorwa na mwarimu pe, naho hanze usanga bitarimo gucamo neza. Ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB kimara impungenge abo banyeshuri, ababyeyi ndetse n'abarezi babo ko n'abanyeshuri batabashije kwiga muri ibi bihe amashuri adakora kubera icyorezo cya COVID-19. Leta yateganyije uburyo bazafashwamo. Ni mu kiganiro cyihariye umuyobozi wa REB Ndayambaje Irene yahaye radiyo Ijwi rya Amerika. Birumvikana ko no muri uburyo twakoresheje bwo kwigisha twifashisha ikoranabuhanga hari abo bitagezeho cyangwa se abagiye babyitabira hari ibyabacitse kandi ntibashobore kubikurikirana n'ubwo byose twabibitse ku rubuga rwacu rwa REB. Ariko hari n'abagifite imbogamizi ku bikoresho by'ikoranabuhanga byanatuma barusura. Birumvikana ko urugendo rw'amashuri rero nirusubukurwa nk'uko mwabyumvise. Amashuri yisumbuye mu kwezi kwa 11 urugendo rwo kwitegura rwakomeje. Abana nibagera imbere ya mwarimu, ikintu cya mbere mwarimu azakora ni ukubanza yashyira abana ku gipimo kimwe, kumenya uwashoboye kugira ibyo yitabira n'utaragize na kimwe cyangwa se bike yitabira, kugira ngo bose bashyire ku gipimo kimwe hanyuma tubone gukomeza urugendo rw'amasomo. Kubashyira ku gipimo kimwe ni gute? Ntibizadindiza wa wundi wize ntabwo agomba kuvuga ati kuba narize buriya nataye umwanya nanjye nagombye ko naricariye. Muri make uriya wize bizamworohera ahubwo urugendo rusubukurwa. Gahunda yo kwigishiriza abana kuri radiyo na televiziyo yatangijwe mu kwezi kwa 4. Iyi gahunda iterwa inkunga na Leta y'u Rwanda ifatanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi UNICEF. Leta y'u Rwanda ivuga ko iyi gahunda yari igenewe gufasha abana basaga 2.5 miliyoni biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye. Mu isuzuma ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB cyakoze mu kwezi kwa 4 hafatwa abana bake, cyasanze abana bagera kuri 11% aribo batabashije gukurikirana aya masomo. Umuyobozi wa REB yatangaje ko impamvu basanze muri iryo suzuma aba bana batize ari uko hari ababyeyi bamwe batagira radiyo na televiziyo, hakaba ikindi cyiciro cy'abazifite ariko radiyo igaharirwa umukuru w'umuryango, ndetse n'abandi babyeyi batabashije kugira amahirwe yo kwiga bityo ntibashishikarize n'abana babo iyo gahunda. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa 5 kuva 7 gushika 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Nino ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Diane Ninahazwe. Amajwi ibiganiro vyari bihagarikiwe na Etienne Karekezi, yashizwe hamwe na Fatuma Alimasi Kalala. Twemi kw'izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kuranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha.